77 impamvu nahise 777 deja harimo nimero yanjye ya chance. Ni itariki navukiyeko n'ukwezi n'umwaka. Cyabigire 7 zitatu, izo ndwi zitatu. Utigute navutse itariki 25. Itariki 25. Fata kabiri guteranya gatanu ucuronka kombye ucuronka 7 ucuronka indwi. Navutse itariki 25. Ufashe 2 plus 5 ça donne combien? Égale 7. Hama mvuka ukwezi kw'indwi. Juillet ibaye 7. Sivyo? Umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 978. Tufata 1 plus 9 ça donne combien? Égale 10. Plus 7 plus 8 uturonka combien? Uturonka 25 encore. Uturonka 25. Tu fata ya 25. 2 plus 5 égale 7. Niyo mpamvu rahise 7. Ntajya Freemason biri ngaho koma shetani kwa jina la Yesu. Je ndizera Imana kuko je ndazi yuko ingabirano yanje ni Imana yampaye. Ni Imana yampaye. Ni ingabirano navukanye. Kuki nja kuri Freemason nzi yuko n'abajya Freemason kugira bagira ibyo bagira basanga Imana. Nibaza yuko n'umurozi yagiye kuroga umuntu cyangwa abaza mu naho mbona shayide uburozi bukamata. Kuki mwibagira yuko Imana ifise power, ari Imana umushobozi wa byose? Why? Kuki mubyibagira? Faut gusaba bivuye ku mutima. Icyo usabye cyose Imana irakiguha. Seti ngira mwayitahuye. Ni imyaka yanje, ni umunsi wanje, umunsi n'ukwezi n'umwaka w'amavuko. Pasi n'ibintu ndirimbamwo mubize, n'ibintu nahuye navyo, n'ibintu byabaye ku bagenzi, n'ibintu amahistoire ariko juste kuri entourage wanje. C'est toujours l'amour, hariho l'amour, urukundo rwo kudefanda urukundo rwawe cyangwa urukundo rwo kugira ntego kwasira uwo muntu mukundana yuko les histoires comme ça, tu vois. Ntabwo urukundo uvuga ati jewe yanje nzogwana uzoza kuruvuruga entre nous et moi, entre nous je nzogwana ku bwawe tu vois, ibintu nk'ivyo. C'est l'histoire d'amour kandi biryoshe cyane vraiment. Hamara n'ibindi nyene abafana ni altari. Mahoro Chanel Kimana sizina Kimana wiza Kimana Chanel ngo namwita Kimana. Okay, tugende indi ariya manu nze ngana ashobora gusoma vraiment, mais c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Turashaka hip hop legend na concert in Kenya. Yabwiye muntu meze nzoza vraiment. Ingereza. So kesho natoka saa 5. Natoka saa 5 za asubuhi. I hope you guys
mtaipokea vizuri, mtashare links kwa kusupport kitu kizuri, au sio? So anyway, anaitwa Jabs, anaishi Uingereza, ni actor, na kusemesha ukweli ni wimbo wake wa kwanza ambao anaufanya, ni wa kwanza, ni nyimbo yake ya kwanza, ni experience ya kwanza alifanya kuingia studio. So kivyangu mimi ni anaimba vizuri for sure, kwa kweli anaimba vizuri, yeah. Na nyinyi mtajaji, mkishasikia nyimbo mtajaji, anaimba vizuri. So you guys, nahitaji support yenu kama kawa kama dawa. Labda kuna watu wengine watakuwa na maswali kidogo, maana hapa tutakawia sana, si ndio? Lakini tutaongea sawa. Watu wengine watakuwa na maswali, nitajibu yale ambayo naweza kuyajibu. Na ukiona sikujibu, labda sababu kuna comment nyingi hapa, kuna comment nyingi, so ukiona kama ni umekaa sijajibu na unarudia tena unaandika, sorry kwa usumbufu, lakini si ndio? Mugani ivyo ukora n'ivyo uvuga menya ko we na Satima tubeshe mu biki, ifo kwandika tubeshe mu biki, ibi nibi. Okay. Lix mkunda mutama fizo, Imana guhezagire, amen, nawe uhezagirwe, gusa uradutebereza kuduha imizigo. Nibaza ko witonze Amira ibinoze. Kupa juste kugira ugire, kuko nawe nibaza ko nso ikintu kibi ntiworyoherwa. Yeah. Jérôme, merci beaucoup, big up Fizo, turakwemera sana, uri umuntu w'umugabo. Asante. Amenyo wahinduye asake w'u Burundi. Ni asake gusa amenyo ya oro mukana. Chai no musani wewe uzi. Lord. Ngo asake w'u Burundi. Jendi Fizo sinde asake w'u Burundi, shi désolé. So, kingine kintu nuko mfise album nzosora Novembre, nkuko nabivuze. Ni album izo bifise indirimbo 14, harimo featuring 5. Byose harimo abiwacu sishaka kubibagira aho navuye, n'izindi featuring nka 2 3 zo hanze. Nibaza ko muri album tuzogira nka kamwe dushaka kugira ama video zose, mugabo ubu aranye ndabemereye ko antuka nka video nka 5 cyangwa 6 muri album muzozihaba. Yes. Umubano ni sawa, ico kintu narakivuze kenshi, umubano ni sawa. Sinzi ko mwabonye umubano je nako kweza, hari umuntu akabaza umubano je nako kweza muzi gute. Ni bon, ujyana ni musomono, ni bon, bijya byarabaye byaraheze, ubu ni sawa. Turakoranye n'igitera mu Bruxelles, mwarabibonye, twifanya show pamoja Bruxelles, muliona. Tuko sawa. Ile ilipita ya kupita basi hivi, tuko sawa, tuko fresh. Kuki mudafasha abaririmbyi bakiri ba sérieux? Wowe nuvuye ko udakurikirana frère, wowe nukurikirana gatoyi, mukurikirana. So nta mwanya wo gutandika ndisigura, ababizi ko tubafasha barabizi, wowe nukurikirana tout simplement. Uzobazi bazokubwiye. Muri album tuzobona featuring n'abaririmbyi bakomeye bose bafise fan base niniya. Mbe muririmbyi adakomeye n'uwaye, umuntu arinda kandika akiha umwanya kandika, nuko ubu ukimubona umuririmbyi wose hajya arakomeye, nuko gusa abatarashininga cyane ngabo
sigi kuririmba si igikorwa cyoroshe. Urumva? So uvuze ngo abaririmba bakomeye sinzi aho ushaka kuvuga, kuko j'espère que n'abarimbi by'iwacu barakomeye, nuko nyine mutabaha iyo chance, muguma muponda ibyo bakora, mubatera intege, muguma muponda ibyo bakora, aho kubatera intege no kubakonseya uti okay akarimbo kari kuba keza iyo wari kugira umugabo. Icyo abarundi tuzi ni uguponda, majorite y'abarundi turaponda, nayo ikintu twacu ari kiza turaponda, kuko twebwe tuzovaho hazuza abandi, kandi hariko haza n'abandi. Urumva? Hazogera igihe dukinjure. Urumva? kuko natwe siko twatanguye, uko tuko turaririmba ubuhanyi siko twatanguye, kuko hari n'indirimbo zanjye za kera ndazumvirije ndumva amasoni. Urumva? So ifo kubankohaje abajya anye deje uko yambye ngo abarimbi bakomeye bafise bro, n'abarundi bibazo bafise barakomeye, nuko twebwe nk'abarundi tutabaha agaciro. Ibyo birazi ko tutabaha agaciro, ntituye agaciro, nanjye ndimo ko nandi umurundi ntituye agaciro, tout simplement tuzi guponda. Nushaka ko tuzoshika imbere ko tuzi guponda bro, ntibishoboka. Classic Don, one thing about you is that you don't panic. You've been this situation itself. That simply makes you to be controlled by any kind of situation. The sound of wine doesn't harm your ears. Nope. You don't have to panic. You understand? You don't have to panic. Haupaswi kupanika kama kuna kitu. Just calm down. Unakuwa umekaa afu unasubiria muda wako kifika. Na ndio kwa maana nimesema hivi, usifanye kwa sababu ya wengine wamefanya. No. Hapo utapotea. Ukifanya kwa sababu ya wengine wamefanya utapotea. Subiri muda, sababu kila kitu mimi nasema kila kitu na muda wake. Ukipopotika unafanya mambo haraka kama kisa Waswahili wanavyosema, haraka haina baraka. So ukipopotika sana unafanya haraka au unafanya kitu kwa sababu wengine wamefanya, bro, unapotea. So subiria muda wako ukifika, muda mwafaka ukifika, tumia opportunity yako ufanye kitu. So ufanye kwa sababu eti wengine wamefanya. No. Afadhali ukae kuchukue muda, lakini unapolenga kitu muda ukifika poa. Ndio maana wengi wanakutana sometimes wanakutana sababu ya kupa na unajua kuna wengine wanasema wananiacha kwenye gate, na wao wengine wako wananiacha, wengine wanafanya kazi hizi na hizi wananiacha, wengine wamesha. Yo bro, tuna wasanii wengi wa kwetu waka na marakaraka yao, mtana kitoa nyimbo tuna wasanii wengi wanatoa nyimbo wiki, anatoa nyimbo 3. Sasa unawaza hii ni EP ni mini EP ni nini? Unashindwa kuelewa. Na nyinyi mafans mnapatia muda jamani, msimu atupurukutisha. Ndio maana tunafanya kama mistakes sababu yenu nyinyi. Young African mgani wa heavy muziki, sijui nitakujibu nini. Wa heavy muziki Young African, sijui ni question au sijui ni nini. Masa zinaweza kubanire size na kusudini. So unafanya hivi. Bannir des commentaires dans ce streaming. Yes. Sasa maswali hapa sijui nitayasomaje jamani. Mama, maswali ni mengi sana. Mozambique, watu wa Mozambique mnasemaje, mko sawa? Bijology courage bro, asante.
Watu wa Durban vipi huko, mko sawa? Nahima na General Ngombo ndagusauza kuduteramisha Dubai urafise bege nazo gukora Dubai concert waruriye yarakoza concert ya ujama wako wezi mwako wezi nilikuwa Dubai nifanya concert sijui ulikuwa wapi Nahima na waruriye ko mheruka Dubai umwaka usize Janvier Havayakari. Welcome to Canada. I'm coming, bro. Saga, nibaza ko twaje kuyaga ibintu biri positive, nta bintu byo gutukana, sivyo sivupenda basari. Hakuna mambo ya kutukana na jamii. Sijui tufanye yetu ule akafanya hivi kafanya hivi, hapana. Mimi sinaga hizo squad nazo. So tumekuja hapa sababu tushauriane, labda mnaweza mkanishauri mimi kitu. Bana bwana mgani unajua ufanye hivi na hivi na hivi kwa sababu hivi na hivi, sio tuje kutukanana au hatukuja hapa sababu ya kutukana wengine wasanii. Please nawaombeni please. Labda tunaweza tukawazungumzia positivity, hapana sio kuja kutukanana au ni nani. Please, I'm begging you guys. Ndio. Oh good. Itabidi niende narudia nyuma ile nisome Sinegoma sasa na simu. Hizi simu za bei chini jamani zimegoma. Umundani kuna nini mkuu? Si ndo saa kesho saa 5 usubirie ndo utajua kuna nini humo ndani. Humo ndani inabidi usubirie ndo utajua kuna nini humo ndani. Najua sana utogaidi. Au utogaidi. Najua utogaidi. Ndumufanzi wa umumisho. Kubera ntarakubona ncamba mwibanga nkabimba igihanga no uri mu mpisho kandi nje kubivuga ubunye Cedric deja wabivuze ubu nukiri mu mpisho Mora nimesha kujibu mundani kuna utaisikiza kesho ndo utaelewa mundani kweli kuna nini. Alafu mundani wapi? Connection ni shida na ganda, poleni sana. Godson Innocent. Bro tupe collabo. Album Godson, album inatoka soon. Kama nilivyosema kuna baadhi ya collabo zimo ndani. So kwa hiyo weka mkao wa kula. Hii November natoa album inaitwa 777. Sijui niwaoneshe kwanza cover ya album yenyewe lakini hapana naweza kwa nimeharibu kazi. Ismail Isco, hello King, hamajewendo mufan wawe ukumutima. Thank you for that. Urakoze cyane. Tubwire indirimbo iri mu mudiho umeze gute? You are our king, no one will replace you in our heart. Thank you. Ismail, sinakubwira ngo indirimbo iri mu mudiho wahe. Nabandi ko ndono na business. None niko ne surprise. Surprise. Nejo isaha 5
zo mu gitondo, indirimbo izoba iri kuri YouTube. So nimba utaragira subscribe, genda ucushirako kajya gakengeri, kuko ni indirimbo niyashika zizobiguha notification kugira ucibona. Yeah. Okay, guza. Okay, izi message nari nazisomye. Ndafise Punkboy Vyiza Mugani, big up sana, asante sana. Indirimbo ya mwe na Maua ni kali sana. Manager, iyo ndirimbo urayizi ya je na Maua? Cyangwa tena ndarayigize mu kinyegero utayizi? Nimubona Bodri, indirimbo ya je na Maua yahiga yene. Richard Atus. Iyi interview ntuzo kuyifuta, tuzoyirabe mu nyuma ku bantu akanya katugora. Okay. Bayega bisijari tutagisona kubona nani. Okay. Ndaza kugerageza ndayishire ko nta kibazo. Alexis Ndayishimiye, vipi mzee? Nyumbani au niko kwa wazungu huku? Rukundo, yitwa Rukundo Lix, nambari Lix. Kuki tugukunda cyane? Deja wowe witwa Rukundo. Tuza kubukunda cyane Rukundo, Murakoze kubwo Rukundo vraiment. Murakoze cyane. Nanjye ntabyo nzi impamvu mu nkunda cyane. Je ne sais pas parce que si shaka kuvuga ngo nkubera uku cyangwa kunukuno. Icyo ni kibazo, ahubwo ni je nari kukubaza icyo kibazo kubera ko mu nkunda cyane. Icyo kibazo nari kukubaza wewe vraiment. En tout cas merci kubwo Rukundo. Yeah. Okay. Pole. Janvier, love you my idol. Thank you. I love you too. Okay. Napanda niko nasoma nani zenu pole mnisame. Nakitaduga aitwandi inarudi pale. What is that? Iyo? Yeah, why not? Gisagara Jean de Jembega Mugani kumenga warabivuyemo Sadbi ariwe mbona ayoboye, wagiye he? Ntiwandondeye ngo mbone, washimye kurondera ivyo ushaka kubona. Urumva aho nagiye abandi barahaza aho nagiye, wewe washimye kuja ahandi. Tebo ni byiza cyane. Video nejo Marc Arthur, video nejo ejo 11h. Ejo saa 5 zo mu gitondo izoronka video ya Umondani, indirimbo nshasha nakoranye, indirimbo izoba iri muri album yanje nayise 7777. So izoba iri ni indirimbo izosohoka ejo yitwa Umondani, izoba
nayikoranye na Jabs muri yitwa Jabs, akaba n'umu actrice. Ejo saa 5 cyo mu gatondo ikintu gishasha kizobashwaramo. I'm a big fan Big Fizzo, tunataka interviews za kutosha kwenye Burundian media. Hiyo ni kweli unasema, lakini sasa nao wenyewe wanaokopa mtu kuminvite mtu. Bravo avuzeti bwana Fizzo, ico nuguhanura nuko rekura cash ugakora collabo na bariya abagabo bafise visibility international, ico cotuma music yacu iboneka kure. Ikindi muze muriha cash kuma TV international kugira abarundi bari mu makungu babakurikirane nk'abandi. Abarundi bari mu makungu batukurikirana n'abandi. Deja turakora ama concert mu makungu kandi baraza. Merci ku barundi baza mu biteramo. Deja ndafise n'igiteramo itariki, bravo, ndafise igiteramo Decembre itariki 31. Hama ivyo uvuza byo gukora amakashi, si kashi gusa ikora. Urashobora gusohora kashi yiwawe nimba ata chemistry ihari n'uwo muririmbyi ushaka gukorana nawe, ntazo kubesha umuntu. Ego kashi birakenewe gukoresha kashi, ariko muri uwo mwanya ata chemistry, ataguhuza n'uwo muririmbyi, situ n'indirimbo, kuko umuririmbyi ashaka kumuha kashi yiwawe mugabo atashimye indirimbo yiwawe ntashobora kuyigira. Urumva hari n'abandi batanga kashi ugasanga indirimbo igiye mazima yayo. Urumva ugasanga indirimbo uyo musani d'abord haya post biramaze kuba abantu benshi. Il est vrai gutanga kashi ni bien mugabo, est-ce que hariyo chemistry entre toi n'uwo musani? Akarorero je narakoze n'indirimbo nanahamwe yashikanye, bon arahantu yashikanye mugabo uko nayiteze jewe, uko navyitega siko byabaye. Urumva ni chance, je no voye ko ari chance, kuko urashaka gutanga kashi ugasanga ivy'umuziki ni chance, ntazo kubesha umuntu. Ego ni nguvu, gushiramo inguvu, gukora neza, kwandika neza, beat nziza, ngabwo usanga bigiye uko so ni kubatisha hivyo. Imagine utanze uronse chance nk'umuririmbyi, usanga nk'abaririmbyi agomba dusabye nka ugasanga collabo aho uyo no akuvuga ati yakubabariye $20,000. The featuring audio haro nunda gusaba deja wamurishe $20,000 change 15,000 change 10 change 5, alors on gusaba 5 10 je sais pas bivana na muda barimo. Iyo ni audio umuso gushooting, ari abandi bashaka gusaba yandi mahera yo gushooting ya video nayo. Can you imagine that? Twarabikoze twebwe, urumva turagerageje gukora uko dushoboye kose, naha tugeze n'inguvu ziwacu na mwebwe abafans. Invite de fasser $20,000, fasser nayo 40 combien je sais pas. Donc
donc indirimbo ushaka kugutwara nka 50,000 nyimbo inaenda ovyo hivyo bro. Ni shida, hata sponsor ofisi ni shida. Tena sponsor, urabona umuziki turiko turawukora nta sponsor nimwe turonka, nikubwo gukunda akazi kiwacu, nta sponsor tuba dufise. Aho big up cyane kuba baririmbye b'abarundi vraiment, nta sponsor nimwe tuba dufise. Abandi amakampuni ashiramo umutahe ku muririmbyi, kibugabo twebwe iwacu nta kampuni nimwe ishiramo umutahe ku muririmbyi, kuko iryo deal ntajyo barabona, baratahura. Bazi yuko umuntu azanye Karina nawe yacazana Karina, umuntu yugure hajya kabutiki nawe yugure hajya kabutiki, baba bashaka amahera ya vite wrong. Nukuri byose kugira amakolabo n'abantu bahambaye natwe turabikeneye, ariko iyo cash ntayo ihari. À vrai dire, iyo cash ntayo ihari, ntayo ihari iyo cash. Ntayo ihari, kuko deja naho nibi tugira nutu dutoye tugira ni ingufu nyene. Umuntu wa tusi umukanda ukavuga ati ewa uno munsi umwana wanje uno munsi ewa atajikausha, talala njaa kidogo ajikausha. So tunajitahidi na nguvu zetu ambazo tuko nazo, maybe polepole bizoza polepole. Nimbona abandi babikora neza cyane, bafise aba sponsors, bafise sponsorship. Tebena sponsorship dufise, ahubwo turabagabo n'ukuri. Abaringi b'abarundi turabagabo n'ukuri, kugira umurundi azosore clip donc ari kubitahari ugasanga rimwe araye inzara akavuga kiko mukanda akavuga ati jewe ipoko nkora ikintu nsore clip, hama natwe tukaja tuja ngaho tukaja tuponda iyo ndirimbo, tukaja tuyigira nabi, tukaja ahubwo nta umuntu wa mbere umurundi umurundi ni ata umuntu yitwa umurundi, let's tombe. Deja rero ariko arambwira ngo barawiga imiziki ibihebe. Lord have mercy. Ni imiziki y'ibihebe wallahi. Abe ndiko ndaririmba ngo musaraje yamenye gukoresha noze gukoresha Facebook ngo ibinzi bihe, imagine. Ya nuko twese turakeneye vraiment kugira ama collabo nchifuzo ciwacu, ngabo iyo cash ntayo turaronka vraiment. À vrai dire, shakubesha nayo turaronka. Ngo barigiye umugwako connection, mbize connection ukamugwako bien, mugahuza ya chemistry nabiko ndavuga, mugahuza ko usanga agwaye collabo bien kandi murayikoze neza mu mahoro. Yeah, so nuko ngira bravo, ngira wabyumvise. Nuko yajya umuziki ukeneye amahera menshi, menshi cyane. Ne dukora umuntu ukora donc ukora n'uburyo ufise, ukora n'uburyo bwawe ukuntu bungana. Ya ngira watahuye gatoyi kameme, bravo. Yes, bo uyu nakwishuye wewe. Okay, Godas Muhoza. Okay, what's up baby girl, umeze neza? Thank you for coming kuri inuze wanje, much respect king. You know what,
You know what you're doing, and we look up to you. Thank you. I hope a few of us zokwigireko and do the same with the next generation. Congratulations on your album. Thank you. We only go that's more than Muridi because we watch now nyene aba muri Canada. Moza, keep going. No kubikora neza cyane. Ntihazogira umuntu n'umwe guca intege. Person. This game is so tough. Ariko abantu babigira ibe tough n'abantu nyene bakubwira behave, you know, you don't know how to sing, I don't know, whatever, blah blah blah. Cyangwa se nkamwe abakobwa kuri iyi game iri so fucking hard. Kugira uronke promotion, hari abagabo bamwe utamwihaye atavuze indirimbo yawe, barahari. Hari aba producer utamwihaye uri umukobwa atagukorera indirimbo. Izo ngorane zose zirahari muri industry. So work hard, my sister, work hard and uzogera kure cyane. God bless you. Thank you. Moya album kuna mdundo wa hip hop sababu we uko mtaalam kwa hizo track produce. Album ndani mdundo wa hip hop. Imo ndani? Okay, Yahaya remix. Lord. Antoine. Kwa kweli. Yahaya remix. Yeah, why not? Inaweza kuwezekana Yahaya remix ikafanywa, lakini naifanya na msanii. Kuna msanii fulani Tanzania. Iyo style kama nyimbo ya Yahaya anaweza kabamba sana katika huo wimbo. So ndafikiria hicho kitu. Tafikiria hicho kitu. Yeah. Muzimana Eli, South Africa, big up. Muzineza. Okay, hapa ndasoma message hizi. Silius Rambona. Isipokuwa Tupac, ni msanii gani unayempenda zaidi? Yeah. Nayempenda ama ambaye anani-inspire pia? Tupac nampenda kwa kweli. Tupac ni role model wangu. Wapo wengi. Kuna mzee fulani marehemu anaitwa Marvin Gaye, pia naye alini-inspire. Kuna kina Asha, kuna R. Kelly, kuna DMX, kuna Guru Gangster, kuna Tank, kuna Chris Brown, kuna Kidum Kibido. Wapo wengi, ni wengi. Lakini ule nikisema role model wangu ule kama hip hop hivi. Kuna Mr. Tu pia, Sugu. Yeah, Sugu na yale inspire kwenye hip hop. Wapo kibao sasa niko wamaliza. Yeah. Nikizani umepata jibu lako Irambona. Please, your album Uyuni Afikul Natal.
please iyo album ugombe usohore ndabigusabye uzogerageza uyigirire promotion na tour kugira haze havemo na 2 cyangwa 3 ziba hit kuko sometimes album utayigiriye promotion nta higera kandi tuba dushaka ibigera ahandi hantu hashimishije please. Bivuze n'ivyo kugira promotion c'est vrai naho rimwe na rimwe ushaka kugira ikintu promotion ntibicemwo mugabo ntibyobuza k'umuntu abigirira promotion. Asante sana, urakoze cyane Natal kuri iki cyiyumviro. Merci beaucoup, que Dieu te bénisse. Oli Koli ndayikengurukiye my king dukuye mu nyuma kuko atawe wewe ntabuja flavor umundani ndayirindiriye nigishika kuko ndaryoherwa iyo uririmvye ongera papa 2077 album. Thank you. Sana chance ataragirwa monima je ubona bazoyingira kwega Natal c'est difficile voilà c'est pas normal. Bon Natal non Koli plutôt. Bon, maybe. Okay. Okay. John Bertrand, abantu turagoye mugani. Dushaka amakolabo n'abaririmbyi b'abanyamahanga ariko umuririmbyi yategura concert ntitugende kumushigikira. Iyo ni point ya mbere uvuze ya bien sana. None kumushigikira none amahera yo gukora izo kolabo bazoyakurahe. Good question. Raba karorero mu bindi bihugu iyo bateguye ibiteramo abanyagihugu baritaba ariko twebwe ni kuvuga gusa ariko support ni zero. John Bertrand, merci beaucoup. Twebwe no kuvuga abarundi turavuga cyane turavuga tukacanza tukaca tuja gutukana, ça c'est vrai. Twebwe abarundi vrai umurundi araza akubwira uri wa danger uri umumesha bana wewe iki ariko ugize concert nta muntu mubona. Okay, c'est ça. Bertrand, je vous ai dit. Ayo mahera, okay, toi. Kuko kenshi iyo dukoze ibiteramo kenshi turakuramo uduhera. Umuntu ashaka kuvuga ati okay ka mbike make bibaye nayo wagurishije mu platform, tu vois? Ariko iyo mutaje uri umufana wanje yitwa kuri umufana. Fana wo kumuntu nisumvira ntuterere basi c'est pas normal. Mais nta kundi niko twaremwe tutafika tu tunayumba ki tutafika tu kuko na tugeze siho twari tuzi tugeze siho twari tuzi n'abandi bazobandanya je ndazi pole tutafika. Bazimango les derniers sans reconnaître. Ngo bahora bavuga. Bon, okay. Bon, hari andi ma question hariho cyangwa umviro ngaha kwambi mugabo ibi vyumve nyamukuru ibyo nza gusoma ko hari budehara n'abariko batukana kumumva uburenganzira bwabo mugabo. D'accord. Magic Ngorongoro Soldier, thank you brother. Uyu numurape Magic Ngorongoro unumurape mu Burundi nemera. So kuvuga ko abandi ntabemera. Urumva? Higo hariho ba B-Face, hariho ba Fabilove, hariho ba El Pro, hariho ba Minago. Bamunago abo ni bashasha bakiza uwo Minago n'ubusasa. Vraiment turafisa barape kandi ku bantu babandanije iyo game ko je na bon teri nkuko ndi habiri. So uyu Magic Ngorongoro n'umwandisi mwiza. Respect to you bro. Ndakunda ibyo ukora kandi courage.
n'abandi barapere bashoboye kubandanya hip hop courage. En tout cas jewe wakoze indirimbo nziza ikankora ko sinoreka kubivuga. Uri umusani mwiza ukora neza, sinoreka kugushimira, sinoreka kubyishimira. No. Thank you for coming hapa Magic Ngorongoro Soldier. Niliona ulitoa nyimbo kali. Jende nyimbo niyo kandi yanditse neza cyane. Na ka video ni bon sana bra. Kandi n'abarundi basigaye bakaze ku ma video. Basigaye dufisaba. En tout cas uri to kwizera cyane kuja hanze kugira amanuze clip hanze apart yedu peut-être ko twakoranye indirimbo n'umuntu hanze akatubwira tugende musangi wabo aho niko mugabo vraiment turafise quality natu tugafise quality mu video. So big up kuba director bose, big up kuba sani bose bariko barabikora neza. Guy Trésor dushaka show yawe Germany. Guy Germany urabaza kum ndabubwiza ukuri Guy Germany hari aba promoter benshi bamaze kuza mugabo rero atasikizana kuswapa babwira bazane cash ndakuja kufanya show. Nakania kuja kufanya show Germany vraiment. Okay. Much love kwa wanu say much love. Okay. Supermap, awesome bro. Congratulations, can't wait tomorrow. Yes, tomorrow David will say kubantu baje ubu. Tomorrow turafise indirimbo tuzosohora shasha yitwa Umundani nayikoranye na Jazz, izosohoka saa 5 zo mu gatondo. So kutaragira subscribe. What are you waiting for?